Ego. 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 Tugire Kristo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Fisa akanyamuneza ko kubana namwe kuri uyu munsi udasanzwe mu ishengero rya Adventiste umunsi w'indwi. Igihe naherukaga iwanyu murazi ibyo nigishije, kumenya icyo waremewe. Kubera iki none yakuremye uri umuntu afise ubwenge. Kandi umuntu murabe neza yaremwe ku munsi wa gatandatu. Imana yari yahejeje gushiraho ibikenewe byose bizotunga umuntu. Mugabo nama ndabibabwira yashizeho ivyo we uzohingura kugira bigutunge. Nico gituma yakuremye uri umuntu ufise ubwenge kugira ngo ubandanyirema. Imana yavuze iti tureme umuntu tumwishushanye ko ase natwe. Hanyuma duce tumuha uburongozi. Duce tumuha ububwiriza, abwiriza isi. Kivugo mufise ngo twese hamwe ngo mu gikorwa. Shimikira muri Bibiliya mwitwararike igikorwa. Imana yaramaze kuvuga iti uzofungura ubanje kubira icuya. Nico gituma ari ngwano. Uzobanza ukore uruhe kugira ufungure. Ndashimira mwebwe iri shengero rya Adventiste umunsi w'indwi. Kandi ndabakeze. Kuko mwaramaze kubimenya. Muribuka igihe twavuga tuti duhaguruke twese umunwa wose uronke icyo ufungura. Twasanze abarundi bari bakigenda barakwega ibirenge. Twavuze tuti kuri ibirenge hasi mutambuke gisoda murabe yuko inzara idacihera. Mwebwe rero Adventiste umunsi w'indwi ni mwebwe bigiye ko basaga n'umusivira ashobora gukura ikirenge hasi agatambuka. Hako n'akaroro keza kugenda uraba imbere utitwararika ibiri hasi. Dutegerezwa rero kurondera ibidutunga ivyo dufungura. None ko Imana yavuze ngo urime. Ikindi ucukurikiza n'igiki. Iryo tegeko rikurikiye ryo kurima. Urimisha iki? Iyo uvuze uti gaje kurima ucurondera ndimisha iki? Si isuka. None isuka ivahe? Mu butare. Imana ntiyaduhaye ubutare. Ariko tuburaba ukunyene n'amaso aho kubucura ngo dukuremwe amasuka. Tangura rero ubu muje mu bundi bwenge bwo kumenya guhingura iryo tunga kama Imana yaturemeye kugira ngo ibirivamwo vyose bidutunge. Kumenya guhingura. Ndashimiye cyane ishengero rya Adventiste kuko ririmwe muri uwo mugambi wo kwigisha kugira turonke ubuhinga bwo guhingura. Umuntu yiga adashobora guhingura ntabayize. Imana yaturemye nimwe. Nico gituma ari ukwama duharanira ubumwe. Ndanezerewe kuno munsi mu kwije imyaka 100 mwasubiye mu bumwe. Birahimbaye kubona uno munsi ishengero Adventiste ryo ku munsi w'indwi mwese muri mu bumwe. Umwe arakeneye ingabirano y'uwundi. Uwundi arakeneye ingabirano y'uwundi. Dushire hamwe izo ngabirano twese dufise. Abafise ingabirano yo kwigisha ijambo ry'Imana bari twigishe kugira ngo dutahure ico twaremewe nico dutegerezwa gukora. Mu gico mwomenya uri kinebwe ntaco uvamwo. Kuko Imana araguhaye ubutumwa yakuremye ngo ubandanyirema uhingura.
raba ingabirano Imana yaguhaye kugira ngo uyikoreshe ushobore gukora ivyo yaguhereye iyo ngabirano. Ndanezerewe cyane ko mukora mukurikije ijambo ry'Imana, kwitaho amagara y'abantu. Na Yezu yarafise ikigongwe akavura abantu bagakira. None namwe muriko muritwarika amagara y'abantu, imyaka 100 muyihejeje mufise ico mwirata muti turamaze kuvura. Muri mwebwe harimwo abaganga. Ni vyiza cyane kwitwararika. Mwitwararike kandi yuko iki gihugu c'Imana umwe wese agifise kuruhara. Twese rero tuvyumve yuko iyo dukoze tugakorera hamwe twese dusenyera ku mugozi umwe, igihugu kigaheza kigatera imbere. Ndangize ndabakeza kuri imyaka 100 iri shengero rya Adventiste y'umunsi w'indwi rimaze ngaha mu gihugu cacu. Ndabaravye ndabona ko mwubatse mu mitima kandi mwubatse no ku mubiri. Mu myaka 100 ndabaravye murimwo ivyamwa. None rero murazi ico twita inararibonye. Inararibonye niyo iguma ibona nibikurikira. Ko mwamaze guca mu mitego yakahise, ubu murazi ingene mutegura imitego, harageze ko mukora kugira ngo mu yindi myaka 100 muze muwe mwaramaze guhindura iri shengero ari shengero ry'abamarayika, abantu banezerewe, batunze, bamerewe neza. None rero dusaba Imana mushobora byose gumihezagira ishengero kugira ngo tuze dushike ku munsi w'imperuka koko turabana b'Imana, twese tugira turigina tugiye imbere y'Imana. None rero Imana mushobora byose mwese ibahezagire, murakoze. Ego.